Nkuko nababwiye nti n'ingaruka zoheza ndababwire neza ibyabaye. Ubwa mbere na mbere mvuge nti tumaze gushikayo, jewe ibyo nari nizeye tugiye kuraba sibyo nabonye. Nije nari nizeye yuko tugiye kuraba dusuzume ibikorwa bimaze gutunganywa muri icyo gisata kijanye n'inama nshingamateka y'abana ku bijyanye n'agateka k'abana. Ariko je nkibaza nti hari ibyo kumbure ibindi bihugu byamaze gutunganya. Niyo nama ko babatani forum ya mbere, nibaza nti tugiye kugira ngo bevalue batwereke ibyarangu igihugu cyose, igihugu kimwe kimwe. Ngezeho rero sibyo nabonye, ahubwo numvise abari bahari bari baserukiye ibihugu byabo bose bavuga ngo barashaka ngo kumviriza ngo no kugira ngo biyemeze, sangaje biyemeze. Urumva ndaje ko bimaze guta niba ahubwo muri uko kumviza no kwiyemeza, ahubwo sanga twebwe abarundi nitwe tumaze gukora byinshi kandi barashimye kubyo twababwiye, barashimye cyane. Noneho icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, tumaze gushikayo je naciye mbona harimwo ibisata bibiri mu bintu bo bari baduteguriye. Harimo ibisata bibiri. Igisata kimwe caraba abana bazima, abana batarwaye bazima. Abo bazima rero basaba kumvirizwa, basaba yuko boshigwa nko mu nama bakabaha ikibanza mu nama nshingamateka kugira ngo nabo baze bashikize ivyiyumviro. Abo ni bazima. Ariko maze kuza kugendera aho umwe muri bo vice president akorera, vice president y'iryo shirahamwe ry'abana gateka k'abana aho akorera, nsanga ahubwo harimo n'ibintu byo kuvura. Kuko kumbe nawe uyo mu vice president nawe ni docteur mu bintu bya psychiatrie, bya specialiste mu bintu byitwa la pédopsychiatrie, kuvuga psychiatrie, kuvura abana ingwara z'abana, ingwara zo mu mutwe z'abana. Ibyo bintu bibiri rero ku ruhande w'ibyo bijyanye n'ingwara zo mu mutwe, ibyo ni technique, hasi nirwo ndabivuga ni technique kuko ni birebire, kuko ndabizi narabikozemo, ni birebire. Mugabo igihe bizoberanye aho tuza tubivuge. Reka nce ndaba kuri urwo ruhande nabwo w'abana bazima. Abo bana bazima bisabwa rero ko bovugirwa, bokumvirizwa kugira ngo ivyumviro n'ibibazo byabo vyigwe mu nama nshingamateka. Bise ko inama nshingamateka y'abana. Aho naho ntituramenya ingene bokungizwa mu nama nshingamateka, kuko byose bitegwa n'ingene igihugu cyose gitunganije. Ariko gusa icyo twemeje iyo principe twaremeje yuko iyo nama nshingamateka yohaba y'abana. Mugabo aho izoba ingene yokungizwa mu nama nshingamateka y'abakuru, ibyo ntabyo turashikako. Mugabo ico baracemeje. Ico rero nibaza ko ari ikintu cyumvikana. Ariko rero tugiye kuraba ibyabo bana, iby'abana si ibintu bisaba yuko twoshiraho ubyumva, si ibintu bisaba ko tujya dushiraho inama nshingamateka y'abana, kuko inama nshingamateka y'abana uyishizeho kandi utashizeho inama nshingamateka, abo bana ukaja mu nama nshingamateka z'ibihugu, igihugu kimwe kimwe, no kuvuga bacaba ingorane. Hacabiza ko iyo nama nshingamateka y'abana ku rwego rwa Afrika
ikibura abihereza ivyiyumviro kuko urumva ko mu namashinga amateka z'igihugu icyo ari cyo cyose abo bana badashizwemo mu namashinga amateka iri ayo parlement ya y'inama nshinga amateka iragateka kazira mu kabana ikibura itanga raporo ikibura n'ingene ivyiyumviro yafashe bishobora gushirwa mu ngiro ico n'ikindi kibazo gusa mumve ivyo nivyo naciye mbona ariko ibindi twebwe turi en avance murabona yuko twamaze gutera intambwe kuvura abana ku buntu abavyeyi abiga kwana ku buntu kwiga ibintu nyene byinshi urabona amashira hamwe arabi by'abana umukenyezi umukuru w'igihugu by'abana arabijamo cyane umukuru w'igihugu arabijamo cyane ku nzego zose arabijamo cyane mu ntara arabijamo murabona yuko mu Burundi nubwo tutarashiraho ikibanza cy'inama nshinga amateka iraba gateka kazira muntu k'abana twego tumaze gushika kure mugabo tutagombye guca muri iyo mvugo cyangwa iyo mbono y'inama nshinga amateka iraba gateka kazina muntu k'abana rero ariko nubwo iyo nama nshinga amateka iraba gateka kazina muntu k'abana ya Afrika nubwo yojaho ndiyobuza ko no mu bihugu ubwaho nabo bandanya babitunganye neza kugira ngo iyo muri amanama nshinga amateka basheho ikibanza c'abana kandi sinangombwe barasha nubwo batoshiramwe abana bakiga igihugu cyo kikaraba ingene abana bogira aho bavugira sigomba ko baza gutonda mu nzo muri amashinga amateka mugabo bovyiga ari komisiyo yoshobora kuvyiga muri amashinga amateka bakayishiraho nta ngorane mugabo icyo twemeye nuko bavuze bati iyo nama icyo kibanza c'inama nshinga amateka y'abana mu vy'agateka kabo turibaza ko ibyo twaramaze kuvyemeza aha rero ikindi novuga nuko muri ibyo tubavuga nti twohera ubundi twohereye hasi nkuko mubona dufise ibibanza dukoreramwo mu manama nshinga amateka yo muri Parlement Panafricain hariya muri Afrika yose turafise hariya muri CAC ibibanza ariko bihera hano iwacu ariko naho nyene byarateye ingorane kuko kuva hano mu nama nshinga amateka yo mu gihugu byaracitse ni nama nshinga amateka yo muri East Africa byaracitse ku buryo ntacyo duhana ibi byo bakora ntavyo tuzi mugabo abo muri Parlement Panafricain bo bibandanya bigenda neza eka naho muri Serge bibandanya bigenda neza ubu rero kuvuga rero yuko abo bana byobaye vyiza igihugu cyose kibanje kititunganya kikaraba ingene mu mategeko y'igihugu bashira mu ico kibanza cha Parlement iraba hagati y'akazi na muntu k'abana aho niko umuntu niko ndabibona kandi nivyo byoba vyiza ariko naho bitobuko nabisubiyemwo naho bitobuko iyo n'amashinga amateka muri Afrika ishoboye kujaho nizo no mu bihugu vyose mu gihugu kimwe nishobuza ko bandanya nabo bavyiga baraba ingene ikibanza c'abana kiboneka mu n'amashinga amateka uko niko twabibonye rero mu byo tuvanyeyo nuko twumvikanye ko hari kugira effort nyinshi cyane no gushiramo inguvu nyinshi cyane ku kibazo c'abana kiragoye murabona n'aba bana bo mwibarabara bonyene ukuntu muri Afrika bazovuga ngo turafasha ingingo ku bana bo mwibarabara ucubashiraye ko hose bananiranye barabajana bakarabiyo babashira bakabubakira bakaraba bavuyeyo ivyo byo ego kubivuga nivyo kubivuga kubyiyumvira ko nivyo muga inyishu ntizoroshe bizosaba inguvu nyinshi cyane muri makeyi rero nivyo twashoboye gukurayo ni nta kintu kinini twavuga cakozwe uretse kwemeza ko iyo n'amashinga amateka yerekeye hagati y'akazi na muntu k'abana ko yoronswa ikibanza aho ivugira aho abana bavugira yabavuge ivyiyumviro vyabo donc icyo rero nuko
twakibonye. Ariko icyo nabonye muri Maroc niyo yafashe iya mbere kugira ngo ibyo bibazo by'abana ibyige ibifate kabisa nta nkama. Mugabo nabonye narababwiye nti iki kibazo murimo mwitumo kuko ikibazo kigoye, kandi ntimuze musabe impembo kuko umuntu iyo kipa y'abana nta mpembo agira, nta mpembo ko ntiwabona icyo wohemba umuntu afasha abana kugira ngo baze bakure bahinduke abagabo nyabo ku gihugu. Oya ntibyoroshe kweri. Rero muri makeyi natwebwe turazi ko inama nshingamateka ikibanza cy'abana ntacyo turatunganya, mugabo twebwe mwumva ko nkuko nabivuze duciye mu zindi nzira abana turabegereye cyane. Noneho twaranavuze yuko ubu mu rwego rw'umugambi tugiye gushyiraho umugambi witwa turerere Burundi, reko waramaze kuja. Ubu tugiye guhera hariya mu nama hariya ku mitumba hariya muri kwa nyumba 10 tuduga kugira ngo abana tubakurikirane, kandi ayo makomite azohora amakomite y'abavyeyi kugira ngo akurikirane ivy'abana. Ikindi cya kabiri nuko abana tugiye kuzobakurikirana duciye mu byo bita amasosiyete cooperative. Hariya amasosiyete cooperative mwumva hariya niyo tugiye kuza dukurikiranira abana kugira ngo n'abavyeyi bigishwe ingene bazogaruka bagakurikirana abana neza. Ibyo byose murumva ko twebwe tumaze gutera inama. Nibyo rero muri makeyi novuga ubwo tuzobana twiyumvira abantu bagira ubushakashatsi bumve kuko n'ibintu byo bushakashatsi kweri. Yego nibyo. Murakoze cyane.